iki kigo Adawish nukuri ni ikigo cyo kurya amahera gusa ntibanakurikirana abantu baba barungitse nk'ubu twebwe tuzi yuko abandi bose iyo bajino bakari miliyoni indwi bavuga yuko hayidi yuko batayikata ariko twebwe ino barakata ibiki byinshi gaze barakata kandi ahandi babakata gaze n'ibindi bintu byinshi none rero kuri mudufashe kuri muzi wamukoze ego reka tugire ikiganiro kigufi bino bintu bimbwire neza kuko birakebura abandi uvuze ko wewe uri Dubai sivyo yego je ndi Dubai uri Dubai warungitswe n'ikigo cyitwa gute je nadungitswe n'ikigo Ardawish igiya cha Mariamu ikigo cha Mariamu nico candungitse none Mariamu ararungika abantu Dubai narenzi yuko Ardawish irungika abantu muri Saudi Arabia gusa arone rindi shami diwe asangwa gira arise rindi shami diwe nyarasandwa gira afise agine mu kigobe yitwa gute nige ni Ardawish nyene rikorera mwonde icyo kigo citwa Ariswedi icyo kigo kindi akoreramo citwa Ariswedi kiri mu kigobe mbwira ingorane mufise rero wewe uvuze ko mwari kumwe n'ugiye yagize ingorane umwe natabariza Edimo hirya yejo yego tumwe ibibazo dufise muri iki kigo ubwa mbere na mbere nico umushahara duhembwa twe muri kontra batwandika amafaranga 1000 yego ariko tugerageje kubisha 1000 hano umunsi numwe turigira tugihembwa mwebwe baramutse baduhembye amafaranga 800 yego baduhaye amafaranga 800 baca badukata 200 ya ID yego muze dukata ayo mafaranga 200 ya ID arigene umuntu aba kuko dukora turya tuma turya usanga twakosomye nk'amajana birumva yuko dutanga tujyanye n'imiba yabaye ugasanga kosomye 200 yego bakamaze kwa 200 yego umba muri amajana baduhaye baza gusigara 200 rero gatuyarungitse baca turaba n'itike yatuzeza 8 usanga nta kintu cyuko turakorera mu kuva mu Burundi mwatanze amafaranga ngahe batanze umwe 8,000,000 imiliyoni 8 umwe bababwiye ko muzohembwa ngahe batubwiye ko ari 1000 ariko icyo 1000 twebwe ntacyo turi umunsi n'umwe tugira bakadukata bagoma badukata kandi umuntu wagwaye cyangwa ukata iminsi 2 umuntu agize ngo agware agoye grasiba ku kazi bamukata iminsi 2 mwararondeye Mariamu none mumubwira ukuntu vyifashe Mariamu twaramurondeye yigeze no kwitaba natwitaba ahubwo yaranatuburotse tumutelefone ntibikunda ko dukana murumva roko babwiye umuzohembwa 1000 mugo murakoresha amafaranga gushikaho mushika ku 400 akaba ari umusigarana amajana niyo ngaho avunjwa amadolari angahe amajana niyo ngaho nk'ubu ikivunjo kigeze ku 50 na bingahe muri cyangwa ubibona nyene mwatemera muri senkani konzo none ko ari makeya aba bantu ko ari babi bababesha gose Mariamu ikigo kiwe Ardawish gisafirisha abakobwa yashizemwe abahungu ashiramwe ishami bitwa Ariswedi none muri ko murarira ejo bundi natabarije uwaragwaye barabibonye bankurikira nawe nyene bigoranye cyane none ni wumve ukuntu na wewe ngaho uhari widoga kandi muri kumvuga ko na nujya nimba ari Edimo bakimushira kuri liste y'abantu bakomeye kandi agwaye n'uyu munsi baracyamusha kuri cyamukata kandi n'ubu ntaranataha hari cyari ngaha ani kintu kimwe kiranaboneka ani bibazo gusa cyo gusa icyo twasaba kuko urabona ko bamene na mbere ino hari makaponi menshi atanga 1,500 injya kuri gusa cyangwa 1,500 cyangwa 1,500 ugasanga injya bariko
ntabwo ariko barazibakata ariko duciye dukontora dukora abatwebwe tubiga ati none twazo twebwe amajana 4 za miliyoni 8 izo foto twazica mu mwaka wose sha uko imbere yuko uba wokora umugambi no kapitale wazo ukayishira ku ruhande bamwe tuzi no tuza twa aho none muri bangahe mwebwe mwasafiriye muvuye kwa Mariam muje ngaho muri bangahe imbere yaho rero yari yabanje kundungikira amajwi ambwira ibi bijanye n'ukuntu bahohotewe mugabo jewe sinari nayumvise reka mbazira yabumvishe ukuntu yatangiye abimbarira urareka mwavyumvise yisigu yabidondoye ariko vraiment Mariam afise ibigo bibiri kandi byose nta kimwe gikora neza reka ndabasangize aya majwi hanyuma ababijejwe muri leta nizere ko bavyumva ntibokwemera ko abarundi bagomba buzi ingorane ndabibutse ko umuntu akeneye kuja Dubai ahantu batamukata atanga imiliyoni zitari munsi uyu munsi ni miliyoni 7,500 ugacugenda muri Dubai ariko ejo bizohinduka canke igihe ejo aje munsi canke hejuru ukaja Dubai ugahimbwa 300 ku kwezi atana kimwe ukuramo no kuvuga 1,300 cy'amadirihamu ayo mafaranga ni menshi kubafundi kubayede mega ntashikayo ni 300 y'amadolari ayo ni mafaranga menshi nayo nyene ibi ndayo gufasha uciye aho je nakweretse nta kigo mfise mugabo mfise abantu babizigirwa babafasha kugira ntimwibwe murumva ko nk'aba babivye ifo ko ndabafasha rero nkabekana batabiba kandi mugize n'ibibazo umuntu akazobafasha ushobora guhamagara 257 61 99 79 49 hitaba umukenyezi yitwa Jacques Desa 57 61 9 79 49 naje ushobora kumpamagara kuri WhatsApp yanje murakoze cyane reka ndumvishe n'amajwi rero yiwe y'uwo muhungu yaturungikiye bitewe nyakubaho meze neza ivanye naho muherereye kinyamukuru ndi muri bamwe turi abantu 6 ariho diyo yiga kurukira y'umuntu yaragwaye kandi bagize cyane kuba badukikiranye nayo ibintu byagenda neza mugabo turavye kungena mwitwarariko mwagize uraduhikizeye ko ibintu bizogenda neza iyo diyo nkaba nayirungitse nishimikije ku kigo andawishi mbonye mwasize ku rubuga so twebwe uko turi 6 twaciye muri ico kigo ikibazo twasanze twagiye muri ico kigo kirekuriye kurungika abakobwa twebwe batubwiye ko n'abahungu babishoboye ariyo mpamvu rero tiko twagira ibibazo bagomba rero mudufashe ahantu turi kumwe n'ujya mugwayi turabona mwitwariko wiwe bati bagira mutaburiza iki ntabyo tubona ko bashiramo ingufu rero wari yagize ngo bamuserukire bace babanza muri taburi bafotira visa ngo bamusubize mu Burundi agiye ushobora kubuza wafashe deni umva bace bagusubiza yumva ari kibazo uwo rero yaciyabanza aracika tubanze tubashima cyane kukungena mwamigisha umugambi no kuva aho hantu kuko urinze usubira mu gihugu bafashe deni ni kibazo amare natwe dusigaye kuko nka wa muhungu wa wundi umwe yatabariza uyu muhungu witwaye Dimo ubu ntago tukiri kumwe kubera yuko umutekano wiwe ntago wari umeze neza ubu ngubu ntituri kumwe yaciye araraba ahantu aja none tubwi ikintu dusaba twebwe dufatanikanije n'uwo muhungu n'abo bandi bahungu basaba ko botuhereza pasiporo zacu twebwe tukigira kwironderera amafaranga ahandi twebwe mu kuzino twarishe 8,8 umwe wese tugeze muri iki kigo ubu twebwe tugeze muri company yitwa Beriko kuko niyo baturungitsemo company yitwa Beriko niyo baturungitsemo tukure turaraba iryo tikiryo nyene twebwe twarishe turiko turaba tuzava rusanga turiko turarikorera umwaka wose nk'akarorero baduhemvye 8 baduhemvye 800 bakasha badukata 200 ya ID
hama turashobora no kwinyonga tukinyonga asanga ku kwezi kose turi amafaranga amajana 200 umva ko sigaye amajana 4 none amafaranga amajana 4 kuco umuntu ayasevinga ugasanga umuntu yasevinze muhira ari amafaranga amajana 4 none wumva tuzava turonka nayi ya kapitale yacu gute ni hamwe usanga turakora umwaka wose atakintu kimwe turanakora turanaronka kandi tugakora ibyo bintu byose dukora n'ubuzi bukaze bimwe by'ikiyede gisara ariko iby'ubuzi bwobwo ntacyo bidutwaye kuko urumva nibyo twiyemeje kugira ngo tuzino ariko icyo dusaba n'ukuri twasaba twe tuzino tuje kurondera amahera none aya mahera nta nayo tugize gute tunarose turonka imvune gusa n'ugize ngo agware muri iyi kampani bamukata iminsi 2 nubwo ubugwaye bamukata iminsi 2 n'ubu tuvugana n'ukuri bamukubye ejo ni hari vendredi ejo baramukase kandi ikete twararyanditse tubamenyesha ukuntu agwaye byose twarabikoze ariko ejo vendredi baramukase niyo indi minsi yose yagiye ihera bagiye bamukata kandi babizi yuko agwaye n'ikete twararyanditse tumenyesha yuko agwaye muko kwezi rero ikintu cyagiye rutangaza Edimo bace bamuhemba amafaranga 4 niyo mafaranga bamuhembye apana amafaranga 40 amafaranga 4 niyo yakoreye none rero twebwe mudufashe kuko kweri tworohewe muri iyi kampani ya Beriko ntitworohewe dutelefone bajya abo abantu mbona mwashitse ku ntuzeye uyu Mariamu wewe ranadubrotse hari n'undi muhungu yitwa Joel w'umukenya tubimubwiye atubwira yandi majambo none n'ukuri mudufashe n'ukuri muzamukoze kama uwo ndiwe nduwo bari kumwe n'uyo muhungu yitwa Edimo twatabarije dusanzwe tubana mu nzu imwe rero bitubwo tumere ku kuntu twabarongikiye ayo mahano z'aya mavoice nuko woba ufise logo canke ifoto y'icyo kigo bita Ariswedi cya Mariamu kindi gikorana na Ardawishi ahanga ntacyo mfise kweri ntacyo mfise ni Ariswedi uko nyene Ariswedi uko nyene niko citwa Ariswedi muko nyene niko citwa tunabatelefone bigira batwita abarundi mu ari abo bakorana n'itwa Joel tunabatelefone nta kimwe acumarira bisanzwe kwebwe ibyo gutuma duheza amapasiporo yacu igitabo cyacu by'inzira kirakondera akazaduka amafaranga ino ariyo n'ukuri uko baguhemye amafaranga 1,700 1,700 ku kwezi amafaranga n'ukuri si make umuntu aburi ikintu akora mu gihugu birumvikana mwebwe muvuga ati rero Mariamu mushaka basabire nk'amacancellation hanyuma muronke amapasiporo yanyu mwigira ahandi nukuri baba badufashije baba bakoze nibyo twe dushaka uko ahantu turahagorewe sinaro kugoregwa nk'uburaba wa muhungu n'ubu ari nukuri mukatano uyu munsi uko nukuri kose shaka ndanakoreke nafishaje bafije y'abakoze nukuri abakoze bazokora ejo rendi nukuri arimwo bamushizeho kandi bazi neza yaranditse ikete kandi ku kwezi uko bamuhaye amafaranga 4 niyo kamafaranga bamuhaye kweli amafaranga 4 y'amadirihamu apana 40 kadre amafaranga 4 niyo bamuhaye kandi arenze agwaye kwa kuntu mwabonye ijya video nta kibongo abagabo badufitiye nta n'umutima badufitiye agwaye kujya kuntu bashaweza amafaranga 4 nukuri ntantu baturoshe twamuze kuva kera tubabwira bajya abantu bagaca bazatubroka none nukuri mutugirire ikigongo mudufashe temwa mukoze reka rero je ndabishire hanze uko nyene nakubwiye ko niko ndafata amajwi urazi ko je ntabanga ngira ry'abantu bahemuka hanyuma Maria uwo murundi kazi uwo mwarabu kazi Mariamu ni sumurundi aza guhohotera abarundi asubira iwabo abana ariko uza guhohotera abarundi dusanze iwacu
Ukuri byo bavyiza bavyiza ko urumva yuko tuba turamererwa nabi kandi twacikonza ubuzima baje ko nico gufasha imiryango batamatiye amafaranga y'abandi. Nizere ko impinduka muzozibona, reka tugarukize ngaha hanyuma nshire hanze ibi bintu byose sibyo. Sasa murakoze cyane Imana ibahezagire. Murakoze, nta byinshi byo kuvuga, nibaza ko ibi bikwiye. Yakwiye kweri murakoze.